Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Tubaye kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha, musanzwe mutunganizwa na jewe muriko murabona kandi muriko murumva. Nkaba nitwa Manirambona Janvier. Tumaze iminsi tuvugana ku majambo avuga ku iherezo, ingene iherezo y'umuntu ari ryiza riruta itanguriro ry'umuntu. Twarabiye hamwe rero ibice bitatu byatubwiye kuri ano majambo tugerageje kuyaca hirya no hino. Twarabonye ibitari bike kandi ubu tukaba dusigaje igice ca nyuma. Inyuma ya kino gice tugomba tuvugane kigira kane kivuga ku iherezo. Ubwa mbere mu gice ca mbere abatashoboye kuraba bino biganiro murashobora kubiraba kuri runo rubuga musanzwe mubona ko ino video, mukaraba amajambo twashoboye kuvugana ko yavuga kuri kino cigwa kivuga ku iherezo ry'umuntu, ingene iherezo ry'umuntu isumba itanguriro ry'umuntu. Mu gice ca mbere twarabiye hamwe iherezo, agaciro kayo, uburemere rifise, iherezo igituma risumba itanguriro ry'umuntu. Hanyuma mu gice gikurikiranaho twabonye yuko iki gihe turimwo ari igihe c'iherezo, atakindi gihe umuntu akwiye kwitega kindi nkaho umengo hari ikindi gihe kizoza. Hama bwa gatatu naho twace turabira hamwe mu gice ca gatatu ingene abanyabwenge ari abantu bariko barasengera iherezo ryabo, yuko hari iherezo ry'umunyakibi n'iherezo ry'umugororotsi. Mu gice ca gatatu twatumbereye ahanini ku iherezo ry'umunyakibi iryo ari ryo n'iherezo ry'umugororotsi. Hanyuma rero ubu naho tugomba turabire hamwe ingene Imana yitaho kandi yitwararika iherezo ryacu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi, rero dusoma amajambo twifashisha mu gushishikara kurabira hamwe aya majambo avuga ku iherezo. Ni mu gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 29, dusoma duhereye ku murongo w'11. Mbere ni naho dusoma wonyene. Havuga ngo indanzi y'amajambo canke ijambo ry'umutwe hariya rivuga ngo icete Yeremiya yandikiye abambukanywe i Babuloni. Murongo w'11 uvuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo nibaza ko yumvikana kandi ivyizigiro yuko abatari bake kumbure muri mwebwe muriko murakurikirana ino video muba mumaze kuyumva, mumaze kuyasoma canke kuyasomerwa. None rero n'ano majambo, aya majambo dusomye niyo tugomba twifashishe mu kurabira hamwe igice ca kane ca runo rukurikirane rwa zino nyigisho zitubwira ku iherezo, ukuntu iherezo ari ryiza riruta itanguriro ry'umuntu. Mu gihe umuntu agize iherezo ryiza, iherezo ni ikintu gihambaye cane, gihambaye kurusha itanguriro, kubera itanguriro ry'umuntu nta vyirata. Umuntu ntiyirata ngo natanguye neza, natanguye amashuri neza, natanguye kurima neza, natanguye umugambi wo kudandaza neza, ahubwo yirata, yishimira, ashobora guhayagiza iherezo, kubera iherezo niryo riba ryerekana yuko umuntu yagize yashitse ku ntego, kuri objectif. Imana yacu nidutabare. Nuko rero aya majambo dusomye Yeremiya yandikiye abambukanwe ngo i Babuloni ari nyagano b'Abisirayeli, bambukanwe cage bagenda i Babuloni bakamarayo imyaka yababa 70. Turamaze kubivuga mu mavideo yagiye arengana, ivyo kunda ko tubigaruka ko ahubwo mwebwe muri bashasha twobahamagarira yuko mwokwiyandikisha mugafyonda kuri sabone ngaho canke kuri subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe urimo, kugira ngo bikunde nawe uzokurikirana inyigisho dusanzwe dushikiriza uko bukeye ko bwije zateguwe. Turafise ibiganiro bitari bike. Kino kiganiro muriko muraraba n'ikiganiro igitondo gishasha. Ikiganiro kine duba tubashikiriza n'ikiganiro kivuga ku mutima w'ubugingo, ikiganiro cyitwa umutima w'ubugingo. Turafise n'ikiganiro naco nyene kimaze kubonekana yuko cakunzwe n'abantu atari bake, aho mbere habonetsemwo n'ikiganiro canatumye mbere banantumira kuri televiziyo n'imbonesha kure yitwa PJ Classic FM.
ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma rero ni ikiganiro cyitwa yaga muganga kivuga ku magara y'abantu. Icyo ni ikiganiro naco nyene cabonekanye yuko abantu benshi mbere hari n'abashoboye kubaza ibibazo bafatiye ku biganiro biba byavuzwe muri urwo rukurikirane rw'ibiganiro byitwa yaga muganga, aho tuvuga ku magara y'abantu, icofasha umuntu ushishikara kugira amagara meza. Aya majambo dusomye rero ngaha atubwira ivyiyumviro Imana ifitiye Abisirayeli bambukanwa ari nyagano. Twarigeze kuvuga ko hano majambo muri video itari ntoya, nibuka ko yamaze iminota irenga 40, ni hafi 49 nuko ntabanje kuraba kumbure. Ni video twavuze ingene vyari bimeze kino gihe hano majambo bayabwirwa Abisirayeli. Tuvuze muri makeya kugira ngo ntidupfe kumbura dutwara umwanya muremure cyane. No kuvuga Abisirayeli bari mu bihe bitoroshe, iruhande yo kuba bari baranyazwe bakagenda ari nyagano mu kindi gihugu bakaba abakaptife. Kino gihe ngo hari habaye itsembatsemba, hari hishwe abantu benshi cyane mu Bisirayeli, mbere harimo ngo n'abitwa abavugishwa hamwe n'abantu ngo barongoye abandi, twovuga ngo ba nyumba kumwe, ba segiteri, ba nkuru y'umutumba, sinzi ba chef de zone, ba mustanere, ba buramatari, ko mbere mugabo ni icishimikizo, ariko mugabo ngomba kuvuga abatware bari bafise imigwi y'abantu bajejwe mw'ihanga ry'Abisirayeli batwawe ari abakaptife de guerre hariya i Babuloni. Imana yacu nidutabaye. Ico gihe ngo icatumye bicwa, icatumye habaho iryo tsembatsemba, ngo ni kubera yuko hari habonetse abagenda kubarega ku mwami Nebukadineza yatwara ico gihe i Babuloni, babarega bavuga ngo Abisirayeli ngo bagomba kwiyonkora ku bwami, bagomba gusubira iwabo ku nguvu, bariko barategura ikirobere, bariko barategura ingene bogarariza. Birashoboka yuko ivyo bintu wanashaka vyoba vyari byo, ariko ikintu cabakwegeye cyane ni ingene vyashikiriye ubwami, bishikiriye umwamperere. Nabo abamperere bari abantu bica bagakiza, iryavuze ryari yagomye kukwica yararakwishe, kandi vyari ntasubirwamo, nta n'uwabaza amakuru, nta n'uwabaza iyambu. Rero ngo baca baragira amatohoza basanga nivyo, baca barica umuntu wese bazi ko ari umuprofete, abantu bavugishwa cyangwa n'abantu basenga cyane. Hanyuma bazi umwico kuko nyene kijanye n'iyobokamana, kubera ko bavuga bati imyizerere yabo niyo ibemeza yuko bategerezwa kwirevolta, bategerezwa kuba abahobere. Hanyuma rero ngo barica abantu benshi. Mbere ico gihe ngo kubera ko bavuga yuko ngo ntiruhita n'umwasi gusa n'umukundi rurajana, hari n'abantu ngo baguye mu mporero barapfa. Ibyo bintu birabakwega, bitari kubakwega, bitabara abakungu ata makosa yabafata yabagira muri ivyo bintu. Hanyuma rero kino gihe ngo Yeremiya abandikira aya majambo ababwira, ni nkaho yababwira ngo ntimukwiye kwirevolta, ntimukwiye kuba abarobere, ntimukwiye kwiyonkora n'ibikenewe, ahubwo mukwiye kumenya neza mudakekeranya yuko mwebwe igihe cashinzwe ari imyaka 70, kandi iyo myaka nitakwira ntimuzovayo ndabarahiye, ahubwo mukurindira yuko igihe cashinzwe co kumara muri ico kinyago murimwo, mwebwe mukurindira mukwiye gusengera, mukwiye kwipfuriza. Ku murongo w'indwi niho havuga ngo mwipfuriza amahoro igisagara ico natumye mwambukanirwamwo, mugisengere Uhoraho, kuko kibaye amahoro namwe muzoba amahoro. Imana yacu niyimbazo. Kino gihe rero yari kabereka Yeremiya yuko bakwiye kwitonda, kuko igihe cyo kuva mu kinyago kitaragira, ntikirahera. Burya ibintu byose bifise igihe cyabyo, hama hariho sezo, hama hariho ikiringo. Ubonye uri mwigeragezwa, burya haba hariho ikiringo cyo kuba muri iryo geragezwa. Imana yacu nidutabare. Biba ngombwa yuko rero wemera ugahangana naryo, hanyuma kugeza igihe cyaryo kirangiye. Imana yacu nidutabare, na cane cane iyo iryo geragezwa Imana nayo isanzwe izi impamvu yatumye irireka ngo rikubeko. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha Imana ica muri Yeremiya
inka yabwira ngo yewe Yeremiya uvugishwa nanje wewe nahamagaye ngo ubwire abantu banje ibiri mu mutima wanje, ubaburire, ubabwire, ubaremeshe, ubatere intego, ubankuraje. Ngwino ndafise ubutumwa Yeremiya ngomba kumbwirira abantu banje. Ubwo butumwa nabwo buje mu gihe kitoroshe, buje mu gihe Abisirayeli barushe, buje mu gihe Abisirayeli bagowe, buje mu gihe Abisirayeli baheruka guhura n'ibyago, buje buno butumwa mu gihe Abisirayeli babona kumengo harageze ko bobivamwo ibihe barimwo. Ariko nzanywa no kubabwira yewe Yeremiya umbwirire abantu banje, kuko kino gihe boba babona umengo narabataye, babona umengo narabahevye, babona umengo sinkibiyumvirako, babona umengo sindabababaye, sindabitwarika. Yewe Yeremiya ubambwire mu majambo babwire ngo jewe Uhoraho ndazi ivyiyumviro mbiyumvirako ko ari ivyiyumviro vyiza vy'amahoro. Mu gihe mwebwe mubona umengo sinkibiyumvirako, mu gihe mwebwe mubona umengo ndababataye, mu gihe mubona umengo ivyababayeko ni kubera yuko jewe ntakibiyumvira, ntakibafitiye umugambi mwiza. Ariko jeho ndazi neza plan yanje, ndazi umugambi wanje kuri mwebwe. Mubona umengo vyaraheze, mubona umengo aha niho bigarukira, mubona umengo iri ni ryo herezo ryanyu. Ariko iri si ryo herezo ryanyu, ahubwo ndafise ibyo ndiko ndabategurira mw'abantu banje b'Abisirayeli mwe. Ni muri kiriya gihe ca kazoza, kuko umugambi ndabafitiye ntugarukira hanyene muri kino gihe mubona muri mw'ishamba rya Nyaganande. Iyo umwana arira nyina ntiyumve, ivyanyu ntibigarukira ngaha muri kino gihe c'ikinyago, ivyanyu ntibigarukira ngaha habaye itsembatsemba. Hakaba hariho n'abishwe wanashaka, hakaba harimo n'abazize ubusa. Oyaye, ivyanyu biri mu mugambi muremure. Arabwira ngo ubabwire rero ngo nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ni jewe Uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago. Umbereza rero ngaha niho hanyohera, naho n'ahandi hanyohera. Avuga ngo kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Hariya mw'iherezo ryanyu hazoba hariyo ubusaza, hazoba hariyo kurambirwa. Hariya mw'iherezo ryanyu muzoba mutacishoboye, muzoba mumaze kurambirwa n'urugendo. Hariya mw'iherezo ryanyu, hariya mu zabukuru, umuntu ntabacikenyeza, umuntu ntabaciyambika, umuntu ntabakiritera karisama. Jewe umugambi ndabafitiye rero ntugarukira ngaha honyene, ariko urabandanya ugashikana hariya muri kazoza ko mw'iherezo ryanyu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya rero singomba kubivuga muri sanse mu nzira imwe tereke niyo nabivuzemo kiriya gihe, kubera intumbero si zimwe. Intumbero y'uno munsi rero ntumbereye gushimangira rya jambo rivuga kw'iherezo ry'umuntu riruta itanguriro ry'umuntu. Iherezo ry'umuntu ryugaraniwemwo ibyo yashitseko, ryugaraniwemwo riruta, ryugaraniwemwo umwimbu. Iherezo ry'umuntu ryugaraniyemwo ubutunzi budasanzwe bene data. Aha rero ndabona kuvuga ngo yemwe kumbure mwari mwatanguye neza, hakaba hagaze igihe kubw'ibyo muriko muracamwo, kubw'intambara muriko muragwana, kumbure muzimazemwo iminsi, kumbure muzimazemwo ibihe bitari bito. Hageze igihe mwumva kumengo murarambiwe, kuko mwageragejwe imyaka myinshi. Hageze igihe umengo mwumva mwobivamwo, hageze igihe mwumva umengo urugendo ruja mw'ijuru mworuheba. Nzanywa no kubabwira ngo ntimubone kumengo muri mwenyene, kuko Imana mwizeye, Imana mwakurikiye, Imana Uhoraho Umuremyi w'ijuru n'isi ivuze mw'ijambo ryayo ngo
yemwe abananijwe n'urugendo, yemwe abaruhijwe n'ibyo muriko muracamwo, yemwe bari mu bihe bigoye byo kubura ivyabo n'ababo, yemwe bari mu bihe by'amageragezwa byo guhomba, by'ubukene, by'ibibazo bitandukanye, Imana ngo irazi ivyiyumviro ibiyumvira ko yoyo mw'ibanga ryayo irafise ivyiyumviro vyiza vy'amahoro bitari ivy'ibyago ibafitiye umugambi muremure. Kiriya gihe co mw'iherezo ryanyu Imana irakibabaye, kiriya gihe co mu busaza bwanyu, kiriya gihe co ku maherezo ya buno buzima murimo mw'isi, Imana iracitwararitse. Ntigomba gukora ibigarukira ngaha hafi gusa, ahubwo yamaze no gutera intambwe irikikorera hariya mw'iherezo ryanyu. None rero reka gucika intege, reka kurambirwa, reka kubivamwo, reka gucika ivutu, reka gucika inkokora, reka kumva umengo Imana mwatanguranye warumva mkemu yera muri wewe, warumva imbaraga zidasanzwe, ariko umengo ubu ntimukiri kumwe, ukumva umengo Imana mwatanguranye ntimukiri kumwe. Reka kumva gutyo kuko Imana mwatanguranye muracari kumwe. Ibyo itariko irakora muri kubu yaramaze kurenganira ikibikorera muri kazoza kugira ngo iguhe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Biraryoshe cane kubaho ufise ivyizigiro vyo mw'iherezo, ukaba uzi ngo ndafise Imana ibabaye iherezo ryanje ngo rizobe ryiza. Imana umuremyi w'ijuru n'isi iritwararitse cane iherezo ryawe, iragomba kuzosozera neza. Imana ntiyagutaye nturi wenyene haba namba. Subira wishiture, subira uhaguruke, subira uvyuke, subira wambare ingomezi, subira wikangure, subira uve muri iryo tiro, subira uve muri izo ntege nke, hanyuma wumve yuko Imana umuremyi w'ijuru n'isi ari kumwe nawe. Twabonye havuze ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro. Ni ivyiyumviro vy'amahoro, si ivyiyumviro vya esheke, si ivyiyumviro vy'urupfu. Ekaye naho mubona uruhombo, ibibazo bitandukanye bibashikira, sivyo vyiyumviro mbiyumvira ko. Ekaye haba namba jewe burya ivyiyumviro ndabafitiye ni ivy'amahoro kandi si ivy'ibyago. Kandi ivyo ntibigarukira hano hagufi gusa, ni ukugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. N'aya majambo rero tugomba dusenga Imana. Burya rero kubera kuvuga menshi siko kuyamara, murabizi. None rero n'aya majambo tumaze iminsi tuvugana, ejo tuzovugana kumbure igice ca nyuma, kuko n'ubundi ntawe bivuga byose ngo abiheze. Naho tworondamwo ibice 10 twobikuramwo parti ya mbere gushaka kuri parti y'10. Iyi ni parti ya kane rero itubwiye yuko Imana yitwararitse cane iherezo ryacu. Imana iraribabaye kandi Imana irarigomba, kandi Imana irahari nk'umusponsa, irahari nk'umubayer, irahari nk'umuterankunga, irahari kugira ngo idushigikire, idufate mu mugongo. Imana irahari bene data, ntimucike intege, ntimwumve irungu, ntimwumve muri mwenyene, ntimwumve ubunyakamwe, ntimwumve ubupfuvyi. Imana muri kumwe nk'umufasha atabura guseruka no mu misi y'amagorwa kugira ngo agufate ukuboko mujane mpaka uzogira iherezo ryiza. Imana ico kintu iragikaniye, iragigomba kandi irikiragikorerako. Rero ntucu bivamwo ingero y'umwana ipfe mu magodoka. Imana yacu nidutabaye. Twaravuze yuko igihe twasoma no majambo, ubushakashatsi muri application bwerekanye yuko hari 17 ivuga ku iherezo ry'ikintu, iherezo ry'umuntu. Murumva rero iyo mirongo yose nitwoyivuga ko yose, murabona ko hariyo twagiye turafatanya. Ibindi navyo kumbe tutasomye mu yindi mirongo bivuga bitumbere hanini kuri bino twavuze. Twaraberetse
akamaro k'iri jambo rivuga yuko iherezo, ingene iherezo by'ukuri rifise agaciro gusumba itanguriro ry'umuntu. Twarabwiye kandi yuko kino gihe hari igihe c'iherezo tutagwiye kwitwara uko tugomba twebwe, abo dukwiye gukora nk'abariko barakorera mu gihe c'iherezo. Twarabwiye kandi iherezo ry'umunyavyaha n'iherezo ry'umugororotsi, aho twabonye amajambo avuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza kuko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuze. Twabonye muri Zaburi ho mbere hatubwiye ngo iherezo ry'umunyakibi ni amahonero. Hariya muri Yesaya ho hatubwiye ngo mubwire umugororotsi ko azobona ibara kuko ibikorwa vyiwe nivyo birimwo impera azokora, ko yakoze ibibi, ko yakoze ibyaha azoronka igihano gihuye n'ivyo yakoze. None rero nuko ubu naho tubonye yuko Imana yitaho kandi yitwararitse cane iherezo ryacu, kandi Imana iribabaye mu ntumbero yo kudufasha no kudushigikira kugira ngo tugire ivyizigiro byo muri kazoza ko mw'iherezo ryacu bizobe ryiza. Rero nturi wenyene, sindi jenyene, ntituri twenyene, ntimuri mwenyene, yemwe abatanguye urugendo nimushishikare kuko Imana iriko irabashigikira, iri kumwe namwe ngo ibashitse no kw'iherezo ryanyu, ibaha ivyizigiro. Hariya muzoba mutakibasha kwigwanira, muzosanga ivyizigiro vya ya Mana yitwararitse kandi ibababaye iriko irategura imitego itezwe hariya mw'iherezo ryabo, muze mugire iherezo ryiza. None nuko ejo tuzogaruka rero dusozere mu kiganiro igitondo gishasha c'ejo, tuvugane igice ca nyuma, tuzorabira hamwe rero ukuntu dukwiye gusengera iherezo ryacu, dukwiye kuryitwararika, tudakwiye kuryibagira, tudakwiye kurishira inyuma mu buzima bwacu bwa misi yose, nk'uko dusengera ibyo tugomba ko Imana iduha, ko n'isi iherezo ryacu dukwiye kurisengera kandi bizogenda neza. Dusenga Imana rero, uri umuhirwe wewe ucumba muri wewe ufitiye Imana icizere, ukiyizera yuko izoguha ivyizigiro byo mw'iherezo ryawe, ko Imana izobana nawe gushika kw'iherezo. Wewe uri umuhirwe, ariko uri umuhombe nyene, nawe uravyumva kubera yuko wacitse intege, wabivuyemwo, warambiwe kubera kubona kumenga Imana yaragutaye, ariko itagutaye, ahubwo iriko iragufasha, iriko irakora. Nuko gusa wewe hari ukundi kuntu ugomba kuyibonamwo, ariko umugabo yo iriko irakora kandi iri kumwe nawe, irakubabaye, irakwitwararitse, igufise novuga ngo kumuzirikanye. Imana yacu nihimbazwa. Imana yo ntigomba yuko uba mu mugwi w'abahombe, ariko igomba kuba mu mugwi w'abakifise kw'ivyizigiro bagendana nayo, hanyuma nayo yiteguye kubaha ivyizigiro byo muri kazoza ko mw'iherezo ryabo. Dusenga Imana rero nahawe ho kuraba ko hoba hariho ivyatumye usubira inyuma, hoba hariho ivyatumye ucika intege, nk'uko twabonye ko muri kino gihe Abisirayeli nabo nyene bari bacitse intege, bari baheruka guca mu bihe bigoye. Urumva ko hari n'abari bapfuye, mwiyumvira bari babaye impfuvyi, mwiyumvira bari babaye abapfakazi, mwiyumvira bari babuze ababo kubera yuko bishwe, kubera iyo ntuze yabaye, iyo kompro yabayeho. Ariko mugabo baronka ijambo ry'ihumure ngo ndazi ivyiyumviro ndiyumvira ko ari ivyiyumviro vyiza vy'amahoro, atari ivy'ivyago. No muri kino gihe mwebwe mubona kumere ngo jewe sindahari, ariko ndahari ngo mbane namwe. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami Yesu, turagushimiye cane, turagukengurukiye ubwana amajambo tumaze iminsi twumva avuga kw'iherezo ryacu ikwiye kuba ryiza, kuko ari ryo riruta itanguriro ryacu. Naho twoba twagize itanguriro ryiza, ko tudakwiye kwirata itanguriro, ahubwo tuzokwirata, tuzonezererwa, tuzoba mu buzima bukomoka mw'iherezo ryacu. None rero umuntu wese asaga hariho ibyo yagikorokeyemwo, byamuteye gusubira inyuma, byagaragara nyine ko byamubayeko, hanyuma agacika intege, agacika inkokora, akabivamwo, akabahinduka, akavuga ngo nk'uko Abisirayeli nabo barose ijambo ry'ihumure mu bihe bigoye, nanje iri jambo riri imbere, ijambo ry'ihumure ndaricakiye, ndarishize muri ntibate, kuko numvise ko Imana ikifise kw'ivyiyumviro vyiza vy'amahoro bitari ivy'ivyago, itumbereye kandi igambiriye
uzompa ibyizigiro byo muri kazoza ko mwirezo ryanjye. Umuntu rero yihanye afise ikintu akubwiye ukimukorere. Ibisigaye rero turasenze ngo abakunzi ba kino kiganiro aho bagiye kwirirwa hose, ibyo bagusaba, ibyo bakwinginga bavuga ngo Mana dutabare muri bino, ubagirire neza, ubabere inyishu, wirirwane nabo aho bagiye kwirirwa. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.